Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza ndetse tubereke ingene byaba byaragizwemwo uruhara n'abategetsi bariho uyu munsi, aho imyaka 5 irangiye ariko leta y'u Burundi ikaba itarava mu gacerere ngo igaragaze icyahitanye Nkurunziza, ndetse amasoko menshi akaba yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe afisemwo ukuboko gukomeye cane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Tukaza kubabwira ibintu bitangaje twakuye muri bamwe mu begereye Nkurunziza ndetse n'abegereye ubutegetsi, aho byose biza gushimangira ko uru rupfu rwose rwagizwemwo uruhara n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Imyaka 5 iraheze, abarundi bakeneye kumenya ukuri. Ni byinshi twegeranije tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kw'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatandatu 2020 hafi isaha 10 z'umuhingamo, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahondwamiye yasomye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro hopitale Natwe Turashoboye by'i Karusi. Ku kijanye n'icishe umukuru w'igihugu, Prosper Ntahondwamiye yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 ukwezi kwa gatandatu 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza aranaganiriza abantu, hanyuma ku wa mbere umutima uca uhagarara giturumbuka. Yaravuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera biranga. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo byinshi mu Barundi. Perezida Nkurunziza yari agwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara. None uwa Perezida Nkurunziza wahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yari akiri muto cane, imyaka 55. Yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Uru rupfu giturumbuka rwaje gute? Mu mwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe igihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu batutsi bari bamwegereye cane. Ibyo bihuha byahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubwiwe yasabye ko boreka kwambika ibara abizigirwa ba Perezida Nkurunziza. Yavuze ko abo bariko barasebesherwa aribo nyabuna bamuryamyeko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru bya Kenya byamenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje babasanze bafise coronavirus COVID-19. Ibyo byatumye benshi bibaza ko na Perezida Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere c'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza yapfuye inyuma y'iminsi 19 hatowe umusubiriza wiwe. Evariste Ndayishimiye yari yasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora, Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe. Iryo tegeko ryamuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mu ibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye by'igihugu yogumye abazwa imbere y'uko bifatwamwo ingingo. Muri byo harimwo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza yari yategetse Evariste Ndayishimiye abantu ategerezwa kugena mu mabanga ahambaye.
ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cane na Nkurunziza. None Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Uburozi canke coronavirusi? Ninde yungukiye mu rupfu rwiwe? Hano ndabasangiza intahe nahawe n'abantu batandukanye kubera imvo z'umutekano, hariho abo ntaza kuvuga amazina. Intahe y'umugenzi wa Perezida Nkurunziza yaransezeye. Umwe mu banyepolitiki bakomeye bari begereye cane umukuru w'igihugu yambwiye ati ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yarantumyeko, aramwitabye mu biro vyiwe. Nshitse hariho icantangaje, ntiyanguye mu nda nk'uko yahora abikora. No mu kwicara yagiye kure yanje ku bukebuke sinamukozeko. Yambwiye amajambo atangaje cane. Yambwiye ko ampamagaye kugira anshimire ibyo namufashije. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo. Hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumviraho igihe kinini. Mu bisanzwe Perezida Nkurunziza yari agisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ibyo kunsezera byo nari nabibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko byagenze. Ntitwigeze dusubira kubonana mu ndwi imwe gusa yari apfuye. Iyo ndabyiyumviriye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Umuganga w'Ikarusi. Ibipimo byerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko twarabonye n'ikindi kintu tutatahuye icarico. Naraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagawe gutabara Nkurunziza ahejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yarangwaye coronavirus mu gihugu ca kure. Yagize ati njewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo cyo guhema, bakakwambika ico uhemeramwo bita kikongerera umwuka. Carazira kwambura ico cuma cikongerera umwuka. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika, nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara ico kintu waca wumva umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize. Ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Ndabye uko bavuga ibya Nkurunziza byagenze numva bihuye cane n'ibyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatandatu 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ariko nk'uko nabyumvise ico bamwambitse cari gifise akagozi kagufi cane, ntiyashobora kwiyeguruza acambaye. Aho ku wa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, aca arambura kimwe kimufasha guhema, agenda mu cumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba agwariyemwo bagiye bumva urwamo ngo gi. Umukuru w'igihugu yari aguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kijya cyuma kigufasha guhema, mu minota idashika n'5 oxygene iraguheramwo yose, iheze uca ucikana ubwo nyine. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashika aho yaguye. Yari yamaze gucikana. Minisitiri Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ibyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho bamutuma ko byihuse umuganga w'umuhinga i Bujumbura, banamuha indege ya kikajugujugu imujana Ikarusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ibyo bariko barakora byo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati mushiranganje ko wewe uri umuganga ntubona ko umuntu yacikanye kera? Mushaka mu muvumo magure imbavu ngo muriko muramufasha. Aho hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Njewe ndemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi sibyo. Ubundi twaganiriye ni umwe mu bahinga bakora mu byo gupima ingwara.
laboratwari ku bitaro by'i Karusi. Yagize ati twebwe baraduhishije umurwayi uwo ari we, ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro, twarabona abajejwe umutekano benshi, byari ibintu bidasanzwe, ariko kubera ari ibitaro byari bisanzwe kubivura abakuru ntitwashoboye kumenya ko ari inkuru nziza. Baratuzaniye ibipimo by'uwo murwayi ngo tubisuzume, by'ukuri coronavirusi yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimwo ikindi kintu tutazi, kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kindi cari muri ayo maraso. Ikindi cyadutangaje ni uko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko byo ntaco ndabiziko kuko sinabibonye njewe. Nkurunziza yapfuye. Inkuru ivuga urupfu rwa Perezida Nkurunziza nayironse isaha 8 aho kuwa mbere igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu 2020. Niyo nkuru natinye kwandika kuri runo rubuga ndetse no kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Uwayimpaye yari uwukorana na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi. Uwo munsi nyine ku mugoroba nahawe ubutumwa n'umwe mu bamucungera umukuru w'igihugu, nawe nyine yambwiye ko bo bamaze no kuva i Karusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD yampaye ubutumwa bukeye mu gatondo ka kare ati n'ikiziga ciwe caraye muri morgue, Nkurunziza ntakiri muzima. Izo nkuru zari zitangaje kubera ubutegetsi bwo bwaguma buhakana. Ku mbuga ngurukanabumenyi cari igipfungu. Bukeye kuwa 9 ukwezi kwa gatandatu 2020 umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yarabyubahutse kubyandika, ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Hafi isaha 10 z'umuhingamo niho Prosper Ntahangwamiye yahavuye atangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ni ukuvuga ko haciye amasaha ashika 30 leta itabwira abarundi ko atamukuru w'igihugu bafise. Intahe y'umwe mu nzego zijejwe umutekano. Urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe cazira ko habura n'umwe muri bo aba ari hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abo ni nka Colonel Ndundi yari ajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu. Hari na Majoro Noella Banyeza ko yari ajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Icatangaje ni ingene rya wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yari Ingozi bose bakaba bari i Bujumbura. Hari inyifato bagize zitangaje uwo munsi. Sinifuza ko uzobivuga ubu vuba, ariko ni byiza ko ubimenya. Nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, abazoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera. Uko bigenjeje hagati y'amagenekerezo ya 6 n'umunani Ruheshi 2020 byaraboneka ko bari bamuhebye, kandi ko hari ikintu bahari bazi kiza kuba. Kubw'imvo z'umutekano w'abatanze inkuru hari ibyo ntashimye kuvuga, hazoba igihe cyiza cyo kubivugako. General Niyombare, twebwe twari twifurije Nkurunziza ko ava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro, abandi bo bamwihishije ko bamutegurira urupfu. Aya majambo nayaganiriwe na nyenayo. General Godefroid Niyombare aremeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe, kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyine. Aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. General Niyombare yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye mu kihira kwa Nkurunziza, kandi ko bari bakundana cane. Avuga ko urwo rukundo ari rwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yari azi inkurikizi zabyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, General Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere gutembagaza Perezida Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa 2015, General Niyombare avuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yari asigaranye bwo gukingira Uburundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi wiwe Petero Nkurunziza. Yagize ati twari twifuza ko avaho, ko habaho amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwahoze arongoye Uburundi.
Ibyakurikiye mwarabibonye, abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda, baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? None barya bajenerali bose sibo bari bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyo 2014? Barya bose ntabwo bari bashigikiye ko abandanya ikiringo ca gatatu, ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yorungika intumwa z'abasirikare kuraba Generali Niyombare mu Rwanda muri 2023, amakuru dufise yemeza ko icambere Generali Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu, ati ndabona mwarakoze ibyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba Generali Niyombare mu Rwanda muri 2023, amakuru dufise yemeza ko icambere Generali Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu, ati ndabona mwarakoze ibyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Aya majambo ya Generali Niyombare asa nayo Gaston Sindimwo yari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza yatangaje mu kiganiro yahaye Umukubito TV muri 2024. Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo ca 2015 cari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'abasendefd bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana na Arengiyome Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyine yibukije iryo kete ry'abajenerali ba CNDD-FDD ryo muri Munyonyo 2014 murantunga. Ariko Sindimwo ntavuga icishe Perezida Nkurunziza, we avuga ko Nkurunziza yamuhagurutse akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Bob Rugurika: Nkurunziza yishwe n'isumu yahawe n'abamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga kuko umuyobozi wa RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo 2023. Bob Rugurika yemeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu. Yaravuze ko afise ibyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyahengesheje kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ari ryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa Generali Bunyoni iyo hageze kuburanisha Generali Arengiyome Bunyoni ku caha co kugerageza kugandagura Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amagentegede. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'Uburundi rurabeshuza Bob Rugurika. Intahe y'umupfumu Emmanuel Ntikazohera: hari ibanga rikomeye ryabaye mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni, na cane cane mu gihe cose yaburanywa mu mwiherero. Generali Bunyoni yaba ariko yagirizwa ko yarondeye umupfumu wo mu Ruyigi wamwicira Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu ntiyigeze atumwa ko mu butungane, mu gihe aniyemerera ibijanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Muti bimeze gute? Narivuganiye n'ubufise ibanga ry'uyu mupfumu kandi namaze kubyandika kenshi ndetse no kubivuga kenshi kuri Shiramatsiko TV. Sinkekeranya ko bimwe mu byo mfise na sentare itabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi kugira ice Perezida Ndayishimiye akoresheje uburozi. Ariko sentare ntiyemera gushira ahabona ukungene umupfumu wo muri komine Butaganzwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Mbega yoba ari umupfumu asanzwe akorana na Ndayishimiye ku buryo bimworohera kumushikira? Sentare ntiyigeze yemera gushira ahabona imigenderanire yoba iriho hagati ya Emmanuel Ntikazohera na Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyigeze yemera no gushira ahabona impamvu Generali Bunyoni yemeye ko Emmanuel Ntikazohera afise ubushobozi bwo gushikira Perezida Ndayishimiye. Amakuru dufise yemeza ko Emmanuel Ntikazohera yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyine yemeza ko ubwo burozi yoba yarakoresheje bwavuye muri Tanzania. Twibaze ko umupfumu Emmanuel Ntikazohera yoba yaribesheye kugira hafatwe Bunyoni. Ntaco ndabiziko. Yamara nguma nibaza impamvu sentare itigeze irengutsa uyu mupfumu.
ndibaza impamvu umuntu yiyemerera ko yari kwica Perezida Ndayishimiye akanemera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza wenyine adakurikiranwa. Ninde akingiye umuntu yiyemerera ibyaha bikomeye gutya kose? Ninde yungukira mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Iki nico kibazo cama kibazwa mu matohoza y'ibyaha bikomeye. Nimba Nkurunziza yarishwe, ninde yashobora kubironkamwo inyungu? Hariho imirwi myinshi yari yanka Perezida Nkurunziza, haba mu bo bahoze bagendana muri CNDD-FDD, haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza ko Nkurunziza apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwe busa n'ubuheze. Yapfuye hamaze gutorwa umusubiriza wiwe. Muri ico gihe abatavuga rumwe na Nkurunziza nta cari gutuma aribo barondera ko apfa. Uyu musubiriza wa Nkurunziza ntiyari agiye koroherwa na gatoya. Perezida Nkurunziza yasa n'uwugiye atagiye. Nk'imboneza yamaho, Perezida Nkurunziza yari afise bubasha ata wundi mu bahoze batwara Uburundi yigeze agira. Itegeko rigenga imboneza yamaho ryavuga ko mu kwezi kw'indwi azohora ashikiriza ijambo abarundi bose, inyuma y'irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza ukwikukira. Kumva hari umuntu aha ijambo abarundi bose mu gihe nk'ico, biboneka ko yasa n'uwuri hejuru y'umukuru w'igihugu. Itegeko ryavuga ko hari ibisata bihambaye imboneza yamaho yotegerezwa kubazwa imbere y'uko bufatwamwo ingingo. Perezida Nkurunziza yogumye abazwa imbere y'uko bifatwamwo ingingo. Aho ni nko mu gisata co gucukura ubutare. Aha twibuke ko mu ngingo za mbere Perezida Ndayishimiye yashitse afata habayemwo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare Perezida Nkurunziza yari yarasinye. Nk'iyi ni ingingo itari gushoboka imboneza yamaho ikiriho. Perezida Nkurunziza yari ayagiye aboshe Perezida Ndayishimiye mu kumutegeka abo azogena mu mabanga ahambaye y'igihugu. Nkurunziza yaramubwiye abashiranganje adashobora gukura: Domitien Ndihokubwayo, Deo Rurema, Tade Ndikumana, Aime Laurentine Kanyana. Yaramubwiye ko ategerezwa kugumiza General Gabriel Nizigama mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, Chef d'Etat Cabinet Civil, General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, Emmanuel Sinzohagera mu burongozi bw'inama nkenguzamateka na Geras Ndabirabe mu burongozi bw'inama nshingamateka. Harimwo kugena General Bunyoni k'umushikiranganji wa mbere no kutoza Reverien Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Hagati aho Perezida Nkurunziza niwe yari kuguma arongoye inama y'inararibonye ya CNDD-FDD. Uwo mwumvikano wavuga ko Reverien Ndikuriyo azorongora CNDD imyaka 5, bakamwongera 2 kugira atoze Perezida Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma General Arengiyome Bunyoni niwe yarongoye CNDD imyaka 5, bakamwongera 2 imbere, bakaca bamutangaza nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2034. Waduhaye intahe y'ibanga yatubwiye ko Perezida Ndayishimiye yasinyishijwe bino bintu imbere y'ibyabona 6 bifise ipeti rya generali. Mu mwanya wa mbere Perezida Ndayishimiye yarakurikije aya masezerano, ariko gahoro gahoro yagiye arayasambura. Ubu hasigaye biki cane mu byo yemereye Nkurunziza. Muri leta nta mushiranganje n'umwe wa Nkurunziza asigaye. Indoto yo kuzosubirizwa na General Bunyoni itera iba imuzi w'ibuye. Umugambwe yarawifatiye. Ubu na Reverien Ndikuriyo afise ububasha buke cane ku mugambwe kubera amategeko ntunganyamugambwe yahinduwe. Ndayishimiye arashobora gukura Ndikuriyo aho ashakiye hose. Prime Niyongabo aracari mu mabanga. Gabriel Nizigama ntakiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare yarafuzwe. Societe Interpetrol yazana igitoro inavuga ko Nkurunziza yoba yari afisemwo umutahe yarerukanywe muri ico gisata. Isubirizwa Prestige ivuga ko ari ya Mukandayishimiye. Ni gutyo ikintu ry'igitoro ryabaye ndanse. Byinshi mu byo Nkurunziza yari ahagaze ko byarafuzwe. None ninde yungukira mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Nkurunziza yishwe na coronavirus, yishwe n'uburozi canke byose byamuhuriyeko. Kazoza karacatubikiye amabanga menshi. Intwaro ya Nkurunziza yishe benshi, ntihigere
havugwa ukuri n'urupfu rwiwe niko rumeze kugeza ubu abarundi bazi ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka